kubera iki mu mihana y'abanyamurenge habaye ubwicanyi bukomeye batagiriwe n'abakongomani batagiriwe n'abarundi yego bavuye i Burundi yego ahubwo bagiriwe n'icitwa Rede Tabara ije ivuye mu Rwanda bakaduga mu banyamurenge muri Kongo umunsi ariko hagwanira M23 ariko hagwanira ingabo bavuga ko izo mu Rwanda byo nemeza je ntavyo nzi nta cemezo gihari bavyumva niho hariko hapfa abanyamurenge benshi gusumba uzurabe barigabanije mu ibintu bibiri bamwe bitwa ngo n'abanyakagara abavuga yuko ari abanyekongo abana bati twebwe ngo ni sinuri bifobagana ntumbaze bati twebwe turababandofone ni kibazo no musaha abarundi bagiye uravyumva nta munyamurenge n'umwe ari karafa nta n'umwe apfa oya ndaguha akarorero abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bari ahantu bita mu bijombo niho bagwiriye cyane kuva bashitseyo bageze icyo bita pacification kuko abarundi n'abanyamahoro yego bafashe amoko ahari y'abanyamurenge abafurero ababembe n'abamwe bitwa bari mu nimba abamayimayi barabasubiza hamwe baravuga ati muteza kubana mu mahoro ibyo birakunda biraba hari abantu bafitanye isano n'u Rwanda mugabo niko bivugwa sinzi karukuri abitwa abanyamurenge mugabo numva ko abo muri Kongo ariko abo bantu bakavuga yuko bavuga ikinyarwanda tuvuge ko ari Rwanda phone bavuga ikinyarwanda uyu munsi abanyamurenge cyangwa se abanyamurenge bivugwa ko bisa nibikomeye hagati yabo n'igihugu ca Kongo cyangwa se na leta ya Kongo apotre abanyamurenge tuvuge ko ari abanyarwanda tuvuga iki dufata iki ese bari mu buhe bwoko kuko hari umuntu yibaza mu Burundi dufise ubwoko butatu ndetse akiyongeramo nabo baganwa hariho abahutu abatutsi n'abatwa umuntu yibaze ko abanyamurenge ni bande ubwa mbere hoho bafitanye isano n'u Rwanda nyabaki ntajyo mbona kuko bijya uri kurabyumviriza abantu benshi bavuga ko abanyamurenge bavuye ikinyarwanda ariko sibyo umunyarwanda huye n'umunyamurenge nawe arumva ko atari kavuye ikinyarwanda bavuye ikinyamurenge cy'iwabo rero nibaza yuko ko bavuye ikinyarwanda sibyo ntabyo sibyo kabisa hanyuma nuti abanyamurenge n'abakongomani n'abanyarwanda yego mu bisanzwe ugiye kuraba uko imbibe zagiye zigabanuka yego uko ibihugu byabayeho n'imyaka bimaze izo mbibe zihari bisanzwe n'abakongomani abanyamurenge kuko ni nkuko twahava tujya kuvuga dufate yuko wanashaka bamanyuwe ku Rwanda nubwo atari byo babyumva ni nkuko twajya gufata nka bugufi abantu bari bugufi bose yego tuvuga ko ari abarundi kandi n'abatanzania nta sibyo rero nibaza yuko abantu bagombye kwitirirwa igihugu kindi baba bageze ingorane zikomeye zo kugomba gutakaza icyabo ni bibi cyane nimba u Rwanda hari abantu ngo kwegera b'abanyamurenge bihakana igihugu cyabo bakavuga ko bava mu Rwanda bariko barikwegera rwose ko bikwegera gute ko tubona ko n'u Rwanda rusa n'urubegereye cyane mu kubashigikira no mu byiyumviro bimwe n'imwe bavuga ati nyamara u Rwanda rwashigikira abanyamurenge ni abanyamurenge bari mu Burundi uzibanganike ni benshi ubwo bashigikira gute kuko bo bavuye ikinyarwanda iki nta kihari avuga ngo n'abagwanda phone mu guyumvirije abanyarwanda d'abord ntuze ndakubwira muri mukurikira neza ibintu birabera ku mbuga ahantu hamwe abanyamurenge je nabazi nk'abanyekongo yego nayoboye ni kambi yabo bari abanyekongo so de réfugié congolais mais pas rwandais urabyumva hanyuma icya kabiri dushobora kuvuga yuko u Rwanda ariko gwitwa yuko ruriko rutabara abanyamurenge asivyo icabaye ni kimwe kandi kizogaruka ingaruka mbi kuri bo yego si ingaruka mbi ku Rwanda oya si ingaruka mbi kuri Kongo si ingaruka mbi no ku Barundi oya ni ingaruka mbi zishobora kuba hagati y'abanyamurenge bonyene mu gihe bashoboye kuba divize bakiga bari mu cibiri bamwe bakemeza ko ari abanyarwanda abari batuye natwe turi abanyekongo ugasanga bamwe bari kubaharanira inyungu z'u Rwanda abana ho batekaye twe duhana inyungu ziwacu ico gihe usanga
abantu bafise ingaruka mbi zikomeye cyane iyo baguma hamwe bakaba bati twebwe turabanyekongo kandi koze yabo ariko badefanda irumvikana n'igihugu cya Kongo kirabemera na Kisekedi yavuga ati nabanyekongo donc urumva muri ico gihe hageze bamwe bavuga ati eka twebwe turabanyekongo turabanyarwanda hazoba habaye ingorane icya kabiri kubera iki mu mihana y'abanyamurenge habaye ubwicanyi bukomeye batagiriwe n'abakongomani batagiriwe n'abarundi bavuye i Burundi ahubwo bagiriwe n'icitwa Rede Tabara ije ivuye mu Rwanda bakaduga mu banyamurenge muri Kongo bakica abantu imihana bakayiturira ibitungwa bakabirya umutekano ukabura ibintu byose bakabirukana eske abo bantu bateye bavuye mu Rwanda nibo batse bagiye hariya kubera kandi bagenda muri babanyamurenge bitwa ko bafite isano no aho niwumva ko harimo akantu bashobora kuvuga ati bajya abantu mu gihe batekanye kurondera inyungu zanje muri Kongo je ntibikunda ifo ko haba ubwoko bw'abantu dusa abantu dususa tuvuga ibimeze nk'ururimi rumwe nitiriwe ko ari bo gutabara abagowe kandi umutekano muke wabo ari bo bawutera ni strategie zibaho diviser pour régner wabyumva muri ico gihe rero hari amwe baca bapfunguka amazi bavuga ati no umwase wacu si Kongo umwase wacu ni n'abanyarwanda bari ku rutoke udurayo barigabanije mu ibintu bibiri bamwe bitwa ngo n'abanyakagara abavuga yuko ari abanyekongo abandi bati twebwe ngo ni sinuri bifobagana ntumbaze bati twebwe turababandofone ni kibazo hanyuma uvuze yuko abandi atarabanyarwanda bariko bagomba gufata nabi abanyamurenge sivyo oya uno munsi ugiye kuraba bavuga yuko bashobora kuba bahagaze neza aho bari uno munsi ariko hagwanira M23 ariko hagwanira ingabo bavuga ko izo mu Rwanda byo nemeza je ntavyo nzi nta cemezo gihari bavyumva niho hariko hapfa abanyamurenge benshi gusumba uno munsi abarundi bagiye uravyumva nta munyamurenge n'umwe apfa ariko arapfa nta n'umwe apfa oya ndaguha akarorero abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bari ahantu bita mu bijombo niho bagwiriye cyane kuva bashitseyo bageze icyo bita pacification kuko abarundi n'abanyamahoro bafashe amoko ahari y'abanyamurenge abafurero ababembe n'abandi bitwa bari mu nimba abamayimayi barabasubiza hamwe baravuga ati muteza kubana mu mahoro ibyo birakunda biraba ico gihe kuva ico gihe inka zawe zaribwa abanyamurenge abarundi abasirikare b'abarundi bagiye bazitora bazisubizayo bazibasubiza ati subirana inka zanyu inka z'abandi zisubiza barazibaha isoko ntizarema no munsi isoko irarema mu bijombo mugabo mu minembwe isoko ntirema oya sivyo mu bijombo hari abasirikare b'abarundi niho hari isukari niho hari umunyu niho hari ikintu igishobwa cyose mu isoko uno munsi la fois passée hari hantu bagwanye barategwa sivyo kandi hagwana abanyamurenge ku bandi banyamurenge kubera ya diviser par régner abakomeretse ese bari kuvuzwa n'u Rwanda oya bavujwe n'ingabo z'Uburundi barabazanye babashira mu bitaro barabavuza abantu bamererwa neza basikirize muri ico gihe rero no kuraba neza abo bavuga ivyo yuko ari abarwandofone aho u Rwanda ariko rugiye kubatabara ni bande eske nibyo bari bya bindi yuko umuntu ashobora gukorera inyungu z'uwundi kandi izo nyungu ariko azirondera muri bene wabo uwo muntu agacika igihemu cyo guhemukira abandi mu gudefana inyungu z'uwundi aho rero jewe mu mbabare kuko sirikoresha amajambo akomeye ariko bimeze ni imvugo kandi igaragaza ukuri kandi waje tuzikura muri bo bo nyene barahangana bakavuga ati no ntibikunda hari abanyamurenge muri twebwe bariko bakora inyungu z'u Rwanda bari peye bahawe amafaranga imiryango yabo ntiri muri Kongo imiryango yabo ibere muri Amerika abana biga muri Amerika bafise ubuzima bwiza mugabo bobo bajejwe gusomoza no kuja kurokita abana batoya baje ku rugamba bagweyo bitwa yuko wa Rwanda rugiye gutabara bene wabo bari kandi mwisango ariko bikorwa nabo ne dufate ko bagiye gukora ikiga apotre ndanakomereza ngaho nyene ese abanyamurenge n'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'ubuhe bwoko
n'ubwoko nyine bw'abanyamurenge n'abanyamurenge n'abakongomani bo barabatutsi cyane ntavyo ivyo vyomenya kuko byose no kumenya ubwoko bwawe gusumba wowe nyene bwo mwazobaza kuko bo bava bati bari kumwe n'u Rwanda bakora abatutsi mugabo abandi bavuga ati wapi twebwe turabakongomani kandi ugiye kuraba ubwoko muri Kongo nyene bwubatse ubwoko bwose bugira umwami wabwo hajya hari umwami w'ababembe hari umwami w'abafurero hari umwami w'abarega hari umwami w'abashi nta mwami w'abanyamurenge ariho oya bisobanura ko rero batizwe turabakongomani nibaza yuko ivyo bikwiye kuba ari abatutsi bo byaba bibakwegera kuko biragoye ako kantu gasigure kubwira ngo abantu bakumve neza byava bakwegera gute byo bakwegera kubera urumva muri Kongo ntabwo vuga abatutsi buriyo nta buhari ko bw'abatutsi buri mu Burundi n'u Rwanda ucumengana abantu b'inyambukira baje kwambaza igihugu cyabo voilà nibigumira y'abakongomani uyu munsi umunyamurenge ari mu Burundi hari naho rimwe na rimwe dusanga mengo hariho hakurya y'akanyaru bamera abantu bamwe bamera nk'abateranya abanyamurenge n'abarundi ishusho nyabaki twofata ku banyamurenge cyangwa se umunyamurenge yofata muri no misi hagati y'Uburundi n'u Rwanda ko twumva ko akamaro k'umurundi ari muri Kongo ku munyamurenge ubwa mbere hoho bo bahaba nibo bazi ukuri nibo bazi ukuri kubera birumvikana nimba hariho abantu bavuga bati hariho bene wacu canke abo bantu babitirira nk'u Rwanda bati na bacu bakavuga bati hariho abari hariya bagomba kubereka yuko ari umuhana w'umwansi ubundi no kuriyabo mugabo iconze ngaha mu Burundi wacu abanyamurenge bamerewe neza cyane nta muntu abakomakoma abadaraza baradandaza abasenga barasenga bafite amashengero menshi ngaho abandi babereye mu buzima busanzwe nta muntu ariko arabakomakoma muri ico gihe no kuraba ntihagire umuntu abasuka waje kubakoresha amafuti baje guhungabanya igihugu kibahaye indaro kandi kibatunze neza ataco kibimye ngo bariko badefana inyungu za bene wabo kandi mu bisanzwe izo nyungu ari inyungu z'igihombo ya nibaza ko umunyamurenge canke se n'uwundi azinanye n'umunyamurenge kumbura ubutumwa naho yo ataburonse canke aburonse nabusangiza mugenzi we kuko uko biri kose ikigaragara nuko atakibazo kiri hagati y'umurundi n'umunyamurenge nta kibazo na kimwe hanyuma bo nabo bateje ibibazo nibara uko bayifatira ingingo